umbabarira ariko in chaque fois umuntu azomenya uwuriwe Bwa mbere nkoze ikiganiro nkarira. mutubabarira wibaze nta n'ibyo twari tuzi polisi hano ariko Andi ibintu by'ababyeyi tubireke sivyo kubera urazi impamvu ushaka kubaza ikintu kimwe cyonyine candeka I'm sorry cyane ariko Ornella ndabwira ikintu kimwe icyambere ikintu cyose ngo kiba ku mugambi w'Imana urazi impamvu ushaka kubaza ikintu kimwe cyonyine candeka nuko abantu abafana benshi ku au niveau mondial inkuru badatoreye ko batabonye ko inyishu nimwe hari igihe bibaza ko ari ibintu byo kwigirisha nta n'ibyo narenze urabizi wowe rero byo kubangeza si ubuntu bwanje si iki ni Imana gusa agahenda nari nkifise muri jewe kubera ko ariko icyo kintu uvuze si wowe wa mbere ukivuze namaze gucumva ku bantu benshi ibi bintu byose nkora nta nakimwe nakora twumve ko ibyo twaciyemo sibyo dushaka ko abana bacu bazobaho tubi incungu z'imiryango yacu tubi incungu z'abana bacu sawa nta kindi kintu ushobora kwishura kandi jewe kijanye n'amahiri wacu Every story matters. Undira ndakuramutse wewe ukurikirana STV muri kano kanya mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho wicaye n'umwanya uri kuraba ikiganiro wewe uri kurankurikirana uri umurundi canke uri umunyamahanga uri mu Burundi canke uri hanze y'igihugu ndagukunda cyane je nitwa MC Andi remember ugira subscribe yini STV nkongera ndagushimira wowe umaze kudushikira bimwe vyimva umutima wawe turawubona kandi tuwufise ku mutima wacu natwe turawukunda nkuko udukunda imbere yanje canke muri ndog imbere ya screen za STV canke muri mu ntangamarara namaze kubona ibice bimwe bigize ikiganiro canje ushuhi undi mukobwa mugenzi wawe jewe niyo mpamvu wakuvuga ndyohewe n'ukuntu yambaye urakoze kumuvugana kuba yambaye neza ariko nanjye sinambaye nabi uraberewe yitwa Ornella by the way n'umukobwa mwiza w'umurundi kazi ndibaza akwije amategeko nivyo nivyo nubwene gihugu wahawe cyangwa uri umurundi kazi ndi umurundi kazi okay jewe nagiye kukumenya cyane biciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane je ni mu biganiro mu ndeke ndabasaka biciye ku mbuga ngurukana bumenyi sindo iyo hapo biciye mu mbuga ngurukana bumenyi ije ndasabye ni turi mu kiganiro Instagram na Facebook page tugiye kubabona cyane byimva mutima mumaze kuba kwiyunga muri abakobwa batatu ndavuga Gina General baramuzi kuri STV cyane wari ubizi ko bamuzi cyane kuri STV hariho n'undi mdada yitwa Mignone mugaca mwitwa Triggers sawe rero wabaserukiye uno munsi nabaserukiye bakaba bamaze gusohora filme ya mbere bari kumwe ari batatu yego tufise rero ibibazo cyo kubabaza mbere rujya rubuga barumanaginga gute n'ugwabo bose batatu canke n'ugundi muntu tukazaga kumenya ubuzima bwiwe busanzwe n'umuntu nyabaki kubatamuzi tukaza kumenya afise vision zihe mu byo karakora kano kanya ayo kandi tukaza kumenya nibindi byinshi n'urusaku rwose rurimo umunde manda kuramutse meze neza icyo kiganiro cya mbere nkoze mu mateka yani nkakora introduction kenshi abantu nibazi impamvu ariko ni bon muzo mubaza impamvu yikoze kenshi oya okay impamvu nuko ndakarabwira impamvu ndayivugire ngaha arashavuye impamvu nuko nkunda kumvira abatumire cyane sawa aho ni bon nakumviye rakoze mu bundi buzima hari igihe umuntu aba ari abagiye umuntu aba umuntu wese afise vie privée ziwe quand même adashaka ko zijya habona canke zivugwa kuko nawe ntabashaka kuzivuga rero birashaka kuba ndashaka kuba nagize amahirwe yo kumenya ikintu je ndumwe bidashobora kwica kije imbere ya kamera sasa Ornella papa wawe na mama wawe bakwise gute banyise Ornella ntakarutimana quand même nta n'urutimana nta uhari vraiment ko badid nta uhari baraca hari bose bavye bawe nta mfise bose nta numwe mfise uri imfuvyi reka ndaguhanura impanuro imwe utakuzi ni wamenywe n'abantu 10
hazovamwo babiri kubera ko bakuzi ndabonye amusozi mu maso pole sana by the way iyo umbabarira ariko in chaque fois umuntu azomenya uwuriwe egal ko azoronka umutima wo kugutahura no kukumenya gusumba twibuke ko umuntu atikwije muri bimwe ashaka kwikwiza mu bindi wowe urashobora kuba inyungu ku bantu benshi ku bantu bafise abavyeyi bose kandi batamuvyeyi no mufise ariko mbabaye ndakubaza ikibazo kimwe situ ku mukobwa ntivyoroshe cyane kuba udasabye ya situ ku mwana w'umukobwa umukobwa bari umwana ari differa cyane n'umukobwa n'umwana w'umuhungu donc twavuze tw'abahungu mengo tuvukanye gupambana cyane nivyo niko Imana yaturemye ariko umukobwa abafise imyaka myinshi yo kudeka ku bavyeyi yo kuba hafi cyane gusumba abavyeyi umuvyeyi ntapfa kuvuga ati ngo genda ukora ibyo ushaka ariko umuhungu arashaka kumureka kuko bavuga ati ningwanyi y'igihugu ni umwana w'igihugu ejo igihugu kimwiteze ko ibintu byinshi kurusha n'umukobwa ariko urafise ikintu nyamukuru sivyo no andi ibintu by'abavyeyi tubireke sivyo kubera urazi mpamvu ushaka kubaza ikintu kimwe cyonyine candeka nuko abantu abafana benshi ku au niveau mondial inkuru badatoreye ko batabonye ko inyishu nimwe hari igihe bibaza ko ari ibintu byo kwigirisha nta muntu yobesha ko atabavye nta n'ibyo narenze urabizi wowe donc ndabishikiyemo ariko hari ikintu watakaje kubera ko atabavye ufise niki ikintu nyamukuru kurusha ibindi byose ikintu nyamukuru bon ni bibiri urukundo hariho urukundo umwana aba akeneye rwa mama niwe amenya ati mbega indero y'umwana ku ishuri imeze gute kama yicisha ku ishuri mama niwe amenya ati umwana wanje mbega abura iki ni igikabura ni igiki nomukorera kugira ngo yishime hama papa nawe papa twese turabizi ko ari umutwe w'urugo kandi amakari yiwe igihagararo cyo cyane kirafasha abana kwerwa abana hariho ibintu papa akora mama tokora hari igihe nk'umwana usanga uko umwana akura hari ibintu yisangamwo mama adashobora kujera wenyene rero kuri uwo mwanya udafise papa urabura wa muntu agufata ukuboko muri vya bintu urabura umuntu hari igihe ushobora kuba uri nko mu bintu kumva ushaka umuntu woganiriza bwira nk'ibanga ryawe ukumva ko uronse nk'umuntu ameze nka mama bwa mbere nkoze ikiganiro nkarira mutubabarire wibaze nta n'ibyo twari tuzi polisi hano ariko kandi ibintu by'ababyeyi tubireke I'm sorry cyane ariko Ornella ndabwira ikintu kimwe icyambere ikintu cyose ngo kiba ku mugambi w'Imana sivyo kandi nitukicuze ku byabaye cyane sivyo okay ariko twige mbega ejo urazi ko ari cyo uno munsi wungutse uragitaho wungutse kwibako wungutse kwipambanira reka ndakwereka ikintu rero abantu je na sometime nankira twebwe abantu nanje ndimo ndiya iyo hagize aho ndangu umuntu ajajinga umuntu ati kubera iki umuntu azokubona uko urakora ikintu wowe uri kuriyumvira ingene uri kurakora kugira ngo uzore ingene ubaho uzoro ingene ejo wo kwitandukanya kwitwa imfuvyi twese turazi ko bibabaje ariko bidutuma gukora cyane kuko uvuga ati ntawo ndirira nta mama n'umwe uzofuronse nka mama wawe nubwo hoba ugukunda gute
azoguma ari mama wundi canke mama wa pembeni. Ariko ikintu kimwe basi twigishana ni cyagutumye ushobora kujera situation yawe gushika uno munsi ukaba ari umuntu akomeye, ukaba ari umuntu abayeho tu uko ubayeho kose urapambana kugira ubeho. Ndi sûr nimba wambara iryo rihereni nimba umeze uko mu mutwe si uko tu ukeneye wanashima ivyo cyane ku bavyeyi no mwanya basi wari ukeneye urukundo. Naje ndafise une histoire imeze nk'iyo gatoya, ariko nanje iyo bigeze uko ndababara cyane. Mbega abantu nkatwebwe, abantu mbega batarababura nibababura, we wakoze iki kugira ngo bigufashe mu buzima busanzwe kugira ngo kizobabera ikintu? Okay. Bon, kuba ubuzima bwo kubaho ata muvyeyi n'umwe ufise burababaza kubera ko nk'umukobwa arageragezwa cyane. Hari ibikwitambika imbere nk'umuntu hoho iyo amenye yuko atabavyeyi ufise akora ibishoboka byose kugira ngo abe muri kiya kibanza ca papa ca mama kugira ngo wowe akuronke. Kandi iyo ujya muntu amaze kuba muri kiya kibanza wowe biragoye yuko uwo muntu ushobora kumufata nk'umunyagahinga. Ni hamwe uco wisanga mu bintu utaruziga ko wobamwo. N'abantu bake bashobora kwikura muri ico kintu. Dufate arashobora kuguprofita agomba ko muryamana kavuga ati kugira ngo uyu mwana ndamuronke reka ndamwegere ndamufashe buri kintu, ugasanga nta rukundo na rutoya afise kuri wewe, ariko aciye muri ya kote. Sivyo rero jewe ikintu vyanyigishije ubuzima jewe mbamwo udafise contact ziwanje, donc WhatsApp yiwanje ntiwigera umenya yuko atamama afise. Nawe sinzi ngira nta masitati ubona. Ikintu novuga abana bagifise ba mama, umwana agifise mama, umwana agifise papa, kunda umuvyeyi. Andi isi ni ntoya, urani isuku yiboniye umwanya muto irashobora kukubera akantu ubusa. Ufise mama mwubahe, mama wawe uzumwime ico udafise gusa. Naho uzoba waravuye ruguru ukamusiga ruguru hariya kure ubona ko ari inyuma y'igihugu, uzohera wibuka basi ati ujya ni mama kajya akantu konyene ko kubera kuvyaye ukamwubahira. Ufata igitenge, ufata umuceri, ufata amavuta uduge kuraba mama. Iyo mbonye abandi bana naho aba ari umuntu tungana ariko aradeka kuri mama, kera naca ndira. Nubu sinzi ngene bigenze ngo ndire kuri kamera ngira wandotse, sivyo? Kubera ko nahora mbuza abantu benshi, abajournaliste benshi, ikintu cyo kubavyeyi ntimukimbaze gusa wewe ntavyo waruzi nk'aho bigere. Ndahuye ko mfise histoire isa niyo peut-être Imana nahuye ko ikintu ku mwanya wacu. Ni kuvuga rero iyo ndabibonye ndababara, ugaca ubona umwana canke umuntu uwo ari we wese ariko aranegirija ku muvyeyi wiwe. Mama wawe aragwaye uri kumuhereza abatonyi bawe, urazi kwitaho umuvyeyi ko ari umugisha uba uri uramukura. Umuntu wa mbere ku isi umuvyeyi w'umumama niwe muntu wa mbere ku isi agusengera cyane kurusha n'amasengesho yawe. Wow, sivyo? Asenga ari fier à 100% kandi arifuza kuronka neza, uronke byinshi kurushaho cyane. Niwe muntu yokwemera gupfa ugasigara cyane. Andi kera nahora numva bavuga ngo iyo umuvyeyi yapfuye ngo aguma impwemu yiwe iguma hafi y'abana biwe. Je nahora nari umuntu wa mbere nabipinga, ariko ubu ndavyemeza neza ko n'uyu mwanya mba ndi ngaha mama wanje ari ahantu ariko arandabirira kubera gwa rukundo rw'umuvyeyi. Sivyo? Nkumva ndababaye.
uravyumva kandi niyo uri kurarira uri umwana w'imfuvyi nta kintu ushobora kuririra gatatu. Imana y'abana b'imfuvyi bakunda kuvuga ngo irahari, je narabibonye. Imana y'abana b'imfuvyi mw'abantu mwe iriho. Narabonye Imana mu muryango wanje ku buryo nanje mu bintu nanje ntabonamo inzira, ariko mbona Imana yonyene iri imbere yanje. Rero abantu bafise abavyeyi mubakunde, mama umwubahe uko ari kose, mama naho yoba ari umuntu akora amanyanga ngana gute, andi mama ni mama. Narabonye uri kwibuka ku mpanda love ndo niyo tumwibuka mama, gusukura imva ya mama. Yari imva ya mama. Donc mama wani yapfuye mu nyuma. Yego. Mama yapfuye ryari? Papa we yapfuye haraheze igihe yapfuye. Hari ryari? Navyo nibuka neza. Mama 2016. Hareze imyaka 10. 8 2016. Kore sana. Imyaka 8 ni myinshi kuri wewe. Ni cyane. Ndakubonamo 21 n'ibiri. Nari muto. Cewumva rero cewumva ibigeragezo. 10 na mikeya hejuru ndibaza. Nka 12-13 ndibaza. Urumva cewumva ibintu nagiye ndahura navyo muri ico gihe. Warahuye n'umuntu mvuge ashaka kuguprofita biciye mu kuba imfuvyi. Andi mu bisanzwe jewe mbura mama turafise umuryango twarahambye nk'abandi bose ko babigenza, turaheza buri kintu, kwezi kwa mbere kurahera. Andi uzi ko jewe nashobora kuja mu nzu nkabona mama wanje kandi yarapfuye. Ibyo nturashaka kubyizera. Jewe bitabaho. Mama je naramubona mama ariko arampamagara. Si comedy ndiko ndakina, si bintu byo kuvuga ngo kugira ngo social media ngo ndayiryoshe, oya. Jewe mama amaze ukwezi, apana n'ukwezi, nk'indwi nkazingahe apfuye. Mama je naramubona muri salo. Basi nibaza ko karagahenda nari nkifise muri jewe kubera ko ariko icyo kintu uvuze si wewe wa mbere ukivuze. Namaze kucyumva ku bantu benshi. Kubera ko mama je naramitwariye muri morgue, mama wanje. Reka ibyo tubireke. Si ibyo rero ikintu novuga ni kimwe. Itandukaniro riri hagati y'umwana atagira abavyeyi n'umwana atigeze abona urukundo rw'abavyeyi. Ni kuvuga ko iyo umuvyeyi atagize ico kumariye kuri uwo mwanya, nka kurya kuntu basi umukobwa dufate ashobora gutwara inda mu mwaka kugira ngo kurayo, sivyo ivyo tuvyitiye cyangwa ati sigwanje. Urumva ko uyonye ntumuharura ko ari umuvyeyi, sivyo uyo onye acaja muri kote yiwacu. Parce nta novuga umuvyeyi umuririra kubera kuba warabonye ivyamwa vyamuvuyeko, ariko umuvyeyi utigeze ubona ukuntu yakwitayeho iki, nta mpamvu yo kuvuga ngo ndiko ngo ndababara ngo andi ngo yari papa ngo ndamuririre. No, n'umuntu nikiduhuje ngaha n'urukundo. Iyo tuza kuba tudahuza, we ntuburi ngaha, abantu bari ngaha ayi. No, rero igihuza abantu n'urukundo. Atarukundo abantu ntibaja hamwe. Niko bimeze. Okay. By the way, jewe ndafise mbayeho nyene. Je ndakunda abantu kandi ndakunda abantu cyane. Bari mu mavuga iri jambo ndarikoresheje umengo siga ariko niga. Hari abantu tugowe. Twahuye n'ibintu byadufasha igihe kinini kugira ngo twitore. Nk'ibiki? For example nka wewe kugira ube wewe ubu kuva utakarije abavyeyi cyagufasha inguvu nyinshi bitandukanye n'umuntu afise mama na papa. Et moi aussi andi ukiri ngaho nyene ndagomba mbwire abantu bankurikirana. Jewe ngifise mama, ibi bintu byose nkora nta nakimwe nakora. Mbuze mama kubera ko nabuze umuntu
anyitwararika kandi famiye ziriho zifise n'amafaranga menshi ariko ku buryo munahuye no mwibarabara afise imodoka yo gusesa k'ivyondo bantu bimana nize makeup sivyo nize gukina filme cinema nize kugira decor atayonzi muri ko murumva ico gihe nize gukora makeup y'ibikomere ndakora makeup y'ibikomere jewe bibaye ibintu bingahe bine nize kuja guserva mu mamanza bakampa amafaranga kubera ndabe yuko no basi muri duke ndabe ko no dutorera inyishu mu bibazo jewe mbafise kubera ko ivyo nari mfise ibibazo ntabwo nari kubitorera inyishu vyose sivyo ariko naravuga ati hariho umunsi Imana izoncira inzira rero wumve ngo ubwo buzi bwose nivyo kubukunda narabukunda ariko bitewe n'ukuntu nabona yuko jewe nera ntoja gusaba mu Rundi mama wanje yari umuntu yarondera nize gukora ivyo bintu byose ravyumva ndavuga ati ntegerezwa gukora kandi n'ubu hari abantu duhora muri famille bakavuga ati oh nera turamubona ku mateleviziyo nera turamubona mu mafilme bakanyitirira ko ndi umwana w'iwabo rero je kubangeza si ubuntu bwanje si iki ni Imana gusa ico ni ikintu kiri mu bintu nshimira Imana rwose abahungu muri urabize umusheri mbega oya je by'abasheri bije gute oya je ntaceka ni promoting reje nyine utabinsabye arona ko afise umusheri umuhungu ari soye sha umukobwa ari soyeze uyu numwe mu bantu ukagira ico wungutse kuko urumva yarasiragoye inze afise ibibazo byiwe vyogora kuja kuronka umuhungu ari soye ashobora kubana nawe neza amwitesha ahubwo reka renda guhimana urimwe comme ma sœur umukobwa yifuza kuba umukenyezi cyangwa umupfasoni ibintu bitanu jewe nzi iyi ni impanuro yagusa ndaguhaye yego kubaha usita umugabo wawe umugabo ahera ku musheri akurikira umufiyansa akurikira umugabo yego kumwubaha guca bugufi kumutahura kumwizera mbona mosozi nga canke sagute amaso wabyo ubusa bien umengo ntiwigeze narira pole hama rero ivyo bintu wabironka muri wewe bizogufasha cyane kutazoba twumve ko ivyo twaciyemo sivyo dushaka ko abana bacu bazoba tubincunguza imiryango yacu tubincunguza abana bacu akabazo ka nyuma kuri ivyo bintu bo ntibijanye n'ivyo uri umwana wa kangahe mu bana bangahe igihano gifise imihezagiro myinshi barabona ko imvura ikiragwa kamere n'imihezagiro je numva nubwo imvura yagwa toguma tuma oya ndi umunyamugisha jewe uri umwana wa kangahe mu bana bangahe ndi umwana banza guharura muri benshi byo nibanga ryanje ati nubwo madahugira no byose ko nakantu gasanzwe na urabihakanye batoya ba oya bariho bazi gusa utari wa mbere ubona nsa no wakaga yumva mu rugo gatatu ndabitoye ntavyo utoye urabakanga oya aje ivyo ntavyo mvuga ariko urafise abamuvukana ndase nabatonyi banje mfise abatonyi banje babiri abana batoya bagise imyaka 9 hama bakuru bawe mfise bakuru banje babiri urumva abana batanu uri umwana wa gatatu umwana wa gatatu ariko je vraiment nk'abo bari bashaka ariko andi n'umuntu wa mbere nuko akwa mungo sumuti mu buzima bwanje naragize ibanga ibintu by'iwanje ibintu byo kuvuga ngo narabuze papa na mama vraiment kuri kamera nta mukobwa n'umwe je nakundanye nawe atambwiye ko mfise umuti ariko naguma ndabwira ikintu kimwe mani wandoze nkarira no kuri kamera jewe nera nahebye n'umupira w'amaguru kubera imiti ibintu by'ibintu andi wandoze n'ukuri no andi wandoze oya gusa hari ukuntu Imana iduhezagira hari ubumemesi maze imisi busirikira ngo imfura ntizigira iki kama imfura ntizizobura ijuru imfura zifise imigisha mijene imfura niyo nkoze ikiganiro kenshi ikiganiro cyawe cyaratevye by the way
ushaka kuba superstar ikiganiro tugipanze ukwezi kose urumva ngo rindira Jemeze ukwezi kuraheze Ngiye nka 2 canke 3 jeremeze uko rindira sawa boss nikomeze sinzi ariko ifo kupartage ijya link yacu ya triggers sifte warayimpaye no narayiguhaye andi je vraiment nimba warayimpaye nkagotwa sorry nzoshira muri community uze kubinyuza wewe ugara no kunishura ukamengo n'amafaranga mbabarira ni accident niki kiganiro ni cyase ukuzonyibutse nshiye muri comment ya link yeah ariko nuko je gusa bon sinoja kurondera link yagira ndayigira nimba warayimpaye vraiment nkaba sindabikona narakoze amakosa ariko kandi nta makosa nakoze kuko nawe warakoze amakosa bwa binshuti cyane ubutuye kuba inshuti oya ntuvuge ngo warakoze amakosa mbabarira ni bon sana nawe ngiye guca bugufi n'ikintu cya mbere kidutunze kuko narize yuko hari umuntu adafise abavyeyi abayeho neza kurusha abafise kubera iki ateza kuba yubaha aca bugufi rero ibyo bintu nta mwiranda hari ku isi oya ntawe uhari ndakumenyesha ko ikiganiro nari nateguye cyose ciye numva umengo nogiheba ugiheba kubera iki ibyo nashaka kuvuga numva umengo nabaye desi ahubwo ngabwira ikintu kimwe rero uba muhira mana ibyo twabihebye sawa nta kindi kintu usaba kwishura kandi jewe kijo nyine muri wa basi jewe basi urateka mu buzima busanzwe na vyansi ivyo ico ni ibintu bisanzwe guteka je ndateka nimba hari umukobwa wa mbere azi guteka inga ziryoshe nije uraryoshe sha nteka neza vraiment sawa ntacyo jewe handika mu tukadogo sana wallahi kubera iyi histoire mpaye irankoze ariko isi cyo cyari kiganiro bimenye sinjo nanje abantu bazi ngo ndanakuzi cyane ndanavyumvise no muzi nanje gusa ni boni si uteka minda kujaga kilo 3 ya muceri na kilo 3 ya maharage uteke kubera jewe yandi wumve ko iyi histoire yawe yanyigishije yankoze ko cyane navuze ko uzi guteka sizoza kubiryako nibibaza ko nzoba nje kuresha bimwe bavuga ngo byo guprofita no but je ndumva gusa ko mba numva ko muri dukiya mfise no sangira n'abantu nkatwe je sindi imfuvyi kandi sinemera ko hari imfuvyi imfuvyi mu gihe byabaye nkabinyakamwe nkongera nanje ubwanje Imana icina ariko Imana itagutaye ntuburi imfuvyi umunsi wa mbere hari umuntu yigeze kunyita imfuvyi niwo munsi wa mbere narize cyane kuruta ofete je mbura mama sinarize ntiwarize oya aruzi ko ibintu bisanzwe bibaye oya ahubwo novuga mama yarapfuye ibintu byose uzi bakorera umuntu yapfuye ibintu byose uzi muganga akora niwo wabikoze je nabikoze kumwoza oya panivyo none bakora ibiki kwanza wenda umva nturapfisha oya umuntu bamwoza kera bamwoza bamukuye muri morgue ariko bamwoza bamutwaye bakamukura bamwambika bamutwara we niwe wamwambiza kasisubira inyuma gusa naco niwe wamwambiza koko nyene oya ego umuvuga koko nyene uhavuga byinshi twabihebye tuje ku bindi ni bon ariko ibyose bamukorera harimo kumwambika mbazi ibindi kumutwara muri morgue wakivuze mbazi ibindi yandi reka nakubaza akantu gato ya n'imvura iraguye okay ikiganiro kiraryoshe nabikubwiye gifise imihezagiro myinshi narabonye video yawe ahantu uri kuvuga ku mukozi w'Imana mvuga uko profete naka urumva ntumwizera mvuga uko muravyumva jewe nta bantu nizera cyane man kumbe na Modeste ntumwizera pasteur muzima jewe nizera bimwe yo bavuga je sinizera umuntu kabisa hari wambwiye ko azonkorera ibitangaza ariko no musindi ko ndavyikorera hari wambwiye ko je nzotunga imodoka kubera andi hari umuntu yigeze kumbwira reka mvuga ico kintu cameraman nicaye kurambona okay sawa arakubona hariho umuntu yigeze kuvugishwa arambwira ngo nera mama wawe ntiyapfuye ambwira ngo murafise inshuti hanze mama wawe niyari aba kuri iyo nshuti yanyu
ndamubwira ati none iyo nshuti yacu kwitigeze itubwira ati mama wanyu turabana kandi azi ko yapfuye. Naramuhereye uranaha kuri kandambiri yawe ndamuduza buke buke ndamushikana ku mutwe. Nabonye atakintu no mwishura ariko numva ndababaye umuntu je mama ndazi n'ahantu namanje kumuramutsa kwitombe yiwe ugacumbwira ngo mama ngo ntiyapfuye ngo abangwari ngo ku muntu wo muri famille ariko akora yikubuyede umukozi wo namubwiye ikimenyetso acambwira ngo nta kimenyetso no guha ngo gusamenye yuko mama wawe mire nk'uyu yashatse gushika kuki mu bisanga navyonzi bandanye ariko ambabari nivyo byo nawe je ntemera nawe nk'umuntu nk'uyu byo wumva wavyemera umuntu bandanye nyene nara sasa ijya video washaka gupinga kwanza wowe kumya ngo je ndapinga wewe mwenyewe mukipinga ni washaka kumupinga washaka ko like kugira iki okay je Modeste si mbega kwanza si uburenganzira bwo gukomanta kuri ku kintu cyose mbonye kuri réseaux sociaux. Oya nta kintu nawe yabishize kuri réseaux sociaux abantu bataza gukomanta kameme. Mbe andi. Uremera ko urupfu ari ntumwa y'Imana? Ni ntumwa ikaba umugambi ikaba integuro. Urabizi nawe? Urabizi? Ivyo ni ibintu umuntu wese ni nkukwira ni ngo kubaho. Merci. Imigambi biri nkora kuboko. Sawa. Andi. Nije no narapinze ga video je nyine. Oya naje sindavyemera. Sawa urakoze. Reka mbwira ikintu abantu. Sivyo? Urupfu hawo no kugaruka nigwazi wanyu. Nivyo turababara kwera ko umuntu aba yagiye ariko urupfu ni umugambi w'Imana ni ntumwa y'Imana kubera ko iyo hataba urupfu muri nosi andi hari abantu batari gupfa bari kuba kutuganza. Iyi video muyumvirize neza jewe narapinze kandi sindiko ndagenda ngahonera ngo mvuge ngo yaha ngo je ngo baramfatiranye nta muntu yamfatiranye no ego me nivyo hari umuntu yanyandike kuri Facebook arambwira ati nera turagusavye ivyo nturuko turumva uriko uravyumva ati nyabaki ngo Modeste ngo yavuze ngo Davant ngo nta muntu azopfa nikapata show naho kabapa show na mimi kabapa show sawa mama show uravyumva urumva mugabo nagira ndababwire yuko mbega hoho iyo utanze ubuvugishwa uratanga n'impamvu igaragara yitwa pastor ukavuga sinzi Imana Olivier urabyumva ukonye cyangwa ni nkubikura ugatanga ni oya siho ndabikura Olivier yavuze ngo aba apotre ntumbaze kujya kuntu babita donc abakozi Imana nabantu basohoka sivyo nabantu basohoka baje kuvuga ibintu nyene ngo ivy'Imana yababwiye nabantu batafa nyene kwiyerereza muri ville ibiki ibintu nk'ivyo ariko nanje ndagomba mvuge nti mbega iyo tariki ya Lovant kubera iki yatoye tariki ya Lovant nivyo biri no muri video yiwanje Olivier atatoye iyindi date akagwa kuri Lovant ariko nubwo yari gutora lo 25 canke lo 23 ariko mugabo akaduha impamvu niyo yabuze rero niyo yabuze impamvu yarayivuze sinzi ko mwayumvise yavuze ko ari ibintu Imana yamutumye vyagute none yarabivuze nivyo dukeneye Imana yamutumye uko nyene mva ndakubwira iki ngo mwizere ngo ivyo bavuga ari mwizere ivyo bakora andi uremera ko turiko turaja mu bihe vyanyuma ivyo navyo twatangiye kuvyumva keye vyanyuma je sinzira ko bihari mimi niko nakuriza bene data reka ndabwira jewe sinzi ibintu vy'Imana cyane kabisa ngoje ni kwambie kitu sawa kera umukozi w'Imana umupasiteri abantu bari ngaha cameraman nawe urakimfasha ico kintu pasiteri yari umuntu uranaho nyene andi anagushikiriye wahakwa gufukama ariko no musi pasiteri ubuhoho bagwana bavuga ubutumwa buje ku marezo sose superstar sivyo akoze ikintu akumva iyo video iratrendinze mu bantu ku mastati y'abantu aca yigira sezo man ntasho kuvuga ngo reka mve ngo muri Matayo ngo ngende muri Mariko aguma muri Matayo avuga ata nabonye hari ama views njoo batumishi ba Mungu ba mwaizi siku ntibagomba kuvuga kucaha bagomba kuvuga ku bintu biborohereza babona yuko bibakwegera abafana abantu abakristo ariko iyi si turiko turajamo be wosengera he
ugomba kumenya aho sengera urahemera aho usengera ndahemera nsengera muri Shemeza aho naho ni kwa Apollinaire mu Nyakabiga mwijabe oya muri stade muri Rohero muri Rohero yarigeze kuba sengera mu Nyakabiga hari ari kwa David usambisha oya hari ari kwa David na Apollinaire nabo mengo bari bamwe sawa uravyumva ni kuvuga wowe urahemera aho usenga pastor wako namuhita kubari Apollinaire je ndamwemera ntabyo ariko jewe naho ndamwemera je nemera ivyo mbarira ivyiwe vyo mu buzima busanzwe sindabikurikirana jewe aho bigeze rero n'abakristo ba modeste baramwemera ivyako babwiye oya je sinemera ngo ntuze nemera ijambo mpaye nawe ijambo rya modeste ari abagemera sawa ndiyo lakini sasa muri no myaka turimwo tugomba ibintu tubwira ati andi aca pombe so tugomba tujye reka nabonye ifiriti byaje je simfungura ariko ndashaka gufungura tugomba muhafungure ni bon zanangiye mu shawo yafite utubazo twinshi tugabana urabyumva sinkene ariko bampaye amantu y'amafiriti gusa urabyumva bashaka baguhe n'inyama n'inkoko wowe inkoko cyangwa inyama y'inkoko inyama y'inkoko dukeneye kumva merci beaucoup dukeneye kumva ni wihane va mu vyaha apana gufata ubutumwa butoya mubonye bwamaze gukundwa n'abantu benshi mukabugira seri oriye kuja handi hantu mukavuga ati ni mwihane mwakira imigisha ivyo vya mwakira indege bikaza mu nyuma je ni ivyo akayabagu merci ndimvura iraguye imihezagiro ni myinshi nshimira abakunzi bacu remember kugira subscribe je banyita MC Andi umutumire wanje bamwita Ntakarutimana Ornella Iyo Ntakarutimana ucurigiye rigufi kari Naki from triggers icyongereza kiraduze mimi mkali sana akina ayo maneno mu Kingereza so Imana ibahezagire cyane imvura iraguye ikiganiro cyane nuko nagikunze cyane Every story matters.